kwigenekerezo rya 13 ruhuhuma umwaka wa 2019 inshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri ano makuru turaca hirya no hino ku ngingo zagiye zirafatwa n'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Turakurikirana kandi intahe ya Modeste Iradukunda yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi ahohoterwa aho aza kutubwira idonido ingene vyagenze. Hakujya y'imbibe naho turabira hamwe ijambo umukuru w'igihugu c'u Rwanda yashikirije hari mu nama igirindwi ihuza amareta y'isi yose. Ndasuye kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatanguriye mu bijanye na politique. William Benjamin Mkapa umufasha mu matati y'abarundi yari yashizweho kugira aze kunagura ibiganiro hagati ya leta nabo batavuga rumwe. Ico gihe umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni yabonwa n'impande zose na cane uruhande rw'abatavuga rumwe na leta ko atanyishu irama azoshikako. Bertrand Ngendakuriyo aragaruka kuri izo ngingo zagiye zirafatwa n'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko wari wagenye mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2015 Yoweri Museveni umukuru w'igihugu ca Uganda kugira agerageze guhuza abarundi kuvaho Petero Nkurunziza amenyeshereje cese kwitoza ku kiringo ca gatatu mu mpera z'ukwezi kwa kane, ikiringo abatavuga rumwe na leta bavuga ko cahonyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Mu nyuma kubera kamo k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyo kimwe n'amakungu vyasaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yobangira, leta y'u Burundi yaciye nguruza amatora yaratekanijwe kwigenekerezo rya 15 yashira kwigenekerezo rya 21 mu kakaro kugira umuhuza Yoweri Museveni agerageze kubanza kubonana n'abatwara Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nabo. Iyo nama yashiraho Yoweri Kaguta Museveni nk'umuhuza ikaba yari yabaye Petero Nkurunziza atayitavye. Ico gikorwa c'umuhuza kikaba catanguye icuka atari ciza ku mukuru w'igihugu ca Uganda kuko batavuga rumwe na leta bari bamenyesheje ko batamwemera. Ibiganiro hagati y'abarundi bikaba vyagumye bidindira kuko leta y'u Burundi itigeze ishaka kwicarana nabo batavuga rumwe. Ikindi catumye bidindira nuko umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni yategerezwa gutegura amatora y'umukuru w'igihugu yo kwigenekerezo rya 18 ruhuma, amatora yahavuye wenyene atsinda. Ivyagaragaza ko atamwanya yaronkiye ikibazo c'u Burundi. Ingingo yindi yakurikiye yavuye ifatirwa mu nama igira 17 y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yabaye mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2016 yarusha. Abakuru b'ibihugu batanu bayitavye baciye bashinga wahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania Benjamin Mkapa nk'umufasha mu matati y'u Burundi. Benjamin Mkapa akaba yari mu bantu abatavuga rumwe na leta bari basavye ko yofasha umuhuza Museveni. Ico kibanza c'umufasha kikaba cashizweho kugira batezurira umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni yabandanije ari n'umuhuza mu matati y'u Burundi. Wahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania akaba yarafise igikorwa cyo gusubira gutanguza ibiganiro hagati ya leta n'abo batavuga rumwe. Abanyagihugu batandukanye bakaba bari bashimye iyo ngingo babibonamo urukiza ruciye muri ivyo biganiro, aho babona ko Mukapa yarazanye izindi nguvu kugira amahoro aboneke mu Burundi. Ngo icabujije ko ibiganiro bitera imbere mu Burundi ngo ni ibintu ahanini bigera kuri bitatu kubw'ubumenyesha makuru Bob Rugurika arongoye radio RPA. Ubwa mbere ngo nuko ubutegetsi bw'Ibujumbura butigeze bwemera ko haba ibiganiro mu guheza indiane ziri mu Burundi. Ubwa kabiri ngo nuko umuhuza n'umufasha bari bafise aho bahengamiye mu gushigikira leta y'u Burundi. Ikindi kandi ngo nabatavuga rumwe na leta bari muri Senared batigeze bumvikana. Bob Rugurika akabona ko impande zose zifise uruhara muri ivyo biganiro ataho byashitse. Tumukurikire. Abantu ba mbere batanguye kuvuga yuko bijya biganiro atakizovamwo n'abantu basanzwe bari muri burya butegetsi bwo kwa Nkurunziza. Ivyo bintu barabyagira amakungu, barabibwira abanyamahanga, barabibwira abanyapolitiki bamwe badasangiye ivyiyumviro n'uriya mugambwe CNDD-FDD, barabibwira abamenyesha makuru bakababwira bati ubutegetsi bwa Nkurunziza ntibushobora kwemera umuti uvuye mu biganiro, ntibushobora kwemera kuganira n'abantu ngo bagire ico bashitseko, ntibushobora kwemera kuzosangira mbere n'ubutegetsi canke ivyo ari vyose n'abantu. Ati n'abantu atakindi bumva atari gukoresha inguvu. Ni naho mwabonye Nkurunziza n'akagwi kiwe baciye ubwo nyene bivugira bati twebwe naho amakungu muduhamagaye mu biganiro mumenye yuko hari abantu tudashobora kuganira. Uwundi mugwi wa kabiri wagize uruhara muri rihagarara ry'ibiganiro batovuga ngo barera n'umuhuza n'umufasha wiwe. Abo bantu vyaragaragaye kuva ibiganiro bigitangura ko bahengamye kandi bahengamiye ku ruhande rwa leta ya Nkurunziza
vyaragaragaye ko atashaka bigeze bashiramwo kugira ibiganiro bibandanye bibe vy'ukuri. Vyarabananiye no gushira impande zibiri zishamiranye hamwe. Si ukuvuga ko bari babuze uburyo, si ukuvuga ko bari babuze inguvu n'ijunja, ariko barabiretse uko. Ni ukuvuga rero ko barabaye complice, barakingiye ikibaba leta ya Nkurunziza mu kwanka ibiganiro. Imbere mwarabibonye baranakumiriye bamwe mu barundi bategerezwa guhamagagwa ku ntebe y'ibiganiro, urumva bumvira Nkurunziza. Uwo mugwi wa gatatu ufise uruhara nagone rukomeye mu ihagarara ry'ibiganiro ataco bivuyemo. No mugwi w'abanyapolitiki b'abarundi batavuga rumwe na CNDD-FDD, abo nabo benshi nibajya bahurikiye mu runani Sinarede, naho hari abaheruka kuvamo. Abo bantu rero kuva kera ibiganiro bigitangura baranzwe n'injyane hagati yabo, mbere barangwa n'ibi vy'amacakubiri, ntibigeze bashira hamwe bumvikane neza ku kibazo uko bagiye kugikurikira. Ikindi kandi abona nuko abakuru b'ibihugu babiri bategerezwa kwerekana uruhara rwabo batigeze bakora akazi kabo kumvo z'inyungu za bamwe n'abandi. N'ubunyene boburugurika. N'abakuru b'ibihugu bibiri n'Ubuganda na Tanzania. Ubuganda ugiye kubiraba n'umukuru w'igihugu cabwo Museveni baracuditse cyane na Nkurunziza, kandi kumbura ahantu tubijako hariho amadosiye bafise basangiye atuma rero atakintu na kimwe cari gutuma Museveni yihutira ko Nkurunziza ayaga na opposition yiwe, yihutira ko Nkurunziza asangira ubutegetsi n'abamugwanya. No kuvuga ko Museveni nta nyungu yari afise yuko ubutegetsi bwa Nkurunziza bugabanuka. Ivyo rero kandi twarabibonye ku mukuru w'igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli. Mwarabonye kuva mu 2015 niwe muntu mu majambo yiwe yose yagumye ashigikiye Nkurunziza, yagumye ashigikiye ubutegetsi bwa Nkurunziza bw'umugambwe CNDD-FDD. Hanyuma mwarabibonye ko atakoze kugira ajya umutima nk'abantu bose bahunze buriya butegetsi. Iyo amakungu adahaguruka ngo yamire, Tanzania yashaka kwirukana impunzi zahunze buriya butegetsi bwa Nkurunziza, zahunze ubwicanyi. Rero ivyo ni ibintu bigaragara ko abo bakuru b'ibihugu bibiri bari bafise ukuntu mu mayeri kandi menshi bashigikiye Nkurunziza. Ni naco gituma mwabonye nka Tanzania nta ruhara yigeze igira nk'ubu ngo ihimirize Nkurunziza kwitaba ibiganiro. Mu gihe cose Nkurunziza yavuga ati twevye ibiganiro ntituvyitaba, nta na rimwe tugeze tubona nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania canke leta ya Tanzania ivuga iti nyabuna Nkurunziza utitavye ibi biganiro vyatunganijwe n'akarere, twebwe Tanzania tuzogufatira ibihano bimeze uko. Ntivyigeze biba, kandi muribuka mu myaka yahera ubundi butegetsi babufatira ibihano. Rero no kuvuga ko igihugu c'Ubuganda na Tanzania ugiye kubiraba bari mu batashatse ko ivyo biganiro bifata intumbero nziza. Dusimbire mu gateka kazina muntu Modeste Iradukunda ni wa mugabo amasinamu yerekana ku mbuga ngurukana bumenyi amaboko n'ibihimba vyirondoka biziritse. Hari mu misi heze abari bamunyuruje bakaba bariko basaba imiliyoni 10 kugira arekugwe, bakaba mwagiriza kuba yafashwe ariko arashuracuza umukenyezi yubatse ugwiwe. Modeste Iradukunda rero yarashoboye kuva mu mutego wabo. Aha akaba ariko ashikiriza abamenyesha makuru uko ibintu vyagenze. Tubikurikire. Narinje ine Bujumbura, maze kwa mu Rumonge ndaza haba umugore mugaramenya ukuntu naji, maze kwa ine Bujumbura ndashika muri Vire, maze muri Vire ndarangura imirimo yari inzanye, maze kwirangura ndayihejeje niho wa mugore yagaruka arambada ati burya uzowasuye mu Rumonge, nawe yanditse ndasubira mu gamo ngende, niho naca mfati bisi yamaze gukurikiriza yuko aba ndamusanga kuri King Star. Maze gufata bisi ndagenda kuri King Star, maze gushika kuri King Star ndatora telefone ndamubaza none burya ko nakubona uri he. Rero acambye ati burya rero abana nabuze abantu no basigira wewe ntugenda utabonye aho tuba rero ntusushika. Arambwira n'itike y'igushika abantu mbe kuri King Star, arambwira ati nahantu biti Busoro haruguru y'agasoko ku mashuri kwa Rukara. Maze kugenda uko acaramba ati nitike iza gushika naho hantu n'amafaranga amadanano ya moto ndunga ndaduka. Nukuri muri market nkuko ababanyi uwo mugore ukuntu twatubanye neza muri make jewe urumva akintelefona ambaza ivyo yanyifuza yuko mushika muri wabo. Nukuri intego bari bapanze je ntari ndabizi, nagiye kabura muce ababanyi twabaye. Maze gushika ahantu
amugora arambona ambwira ngo basize ku mubayi niho muri uwo mwanya ndambona intambi zibiri zimpagazeko maze kuba ndi muri uwo mwanya ndavuga nti none ngaha mbu wandi kuma induru bamaze kumbuza ati wihende kuma induru bashaka kubagura baragira uko bagomba hara mu cumba bantwaye mu cumba baranyambura batanga baransuka amahera niko kuca batanga kuvuga ati burya uri umuntu w'umugabo uvuye mu rumonge urashobora kuva mu rumonge uje kwabira umugore w'umuntu ufise amafaranga izo yayi mwebwe gusa niko mwabihaye iyo siguro si yarinzanye wa mugore umva we yaciye yirwa hanze acafata muri amahera bamaze kunsoka mu mufuko bayatereye ngaho yari 15,000 hanyuma bacafata mu 2,000 batuma amayinite wa mugore ajya kuzana ya mayinite hanyuma niho wa mugore nyine bongera baramutuma amashashe abiri ishashe ya mbere izamo umutwe wawe yigira kabiri izamo amagara yawe nacambwa ntibakakuri ndapfuye niho natabaza muri bo nyene cambwa nukuri sinopfa ntavuze icyanyuma musabe ndabasabe mu telefone ari wacu ati cyo sikibazo tabati rero naho nyine bwo tukure kwa nguvuge ujya kuvuga ijambo tugutegeke iki ntagorane hama itibashiramo mu telefone cyatangura telefone rero bamaze kumboha hama bamaze kumboha ndi gusa aranshira ku matera baramfotora njyamye ku matera mu nyuma tigira ukumva amaposte yose umva bagombye bo naboroherezwa nyine ibana bimaze kugenda bati rero ku telefone kubera ubwo telefone rero iyi telefone uvuga fashwe ku mugore umusoda umba telefone mu rumonge telefone mu munanje bimaze kugenda ku muri munanje nawe arambaza none mugabo kuko icyo kibazo kibaye kibere muri kati yahi wivuga yuko ari Bujumbura gusa nta kindi tugusaba wivuga yuko gusa ndi Bujumbura ati kandi bansabye miliyoni 10 munsi miliyoni 10 kugera mu minota kanaka na nyine mutayarungike umuntu azoba ari muhisi bace bankura muri cyo cumba muri iryo joro badakundaza muri saro naraye mu ntebe tagira imido hano cyenda ngoshe mu gatondo abi wandi bataraza bavuye mu rumonge basavuga ati turaje batelefona wanye n'umugore bwite umunyene n'umugore bwite atarasiruka arabigereka baragenda babicara ahantu bakuyaga yitwa yuko ariko arababwira inkuru yabonye ukuntu numva natinyuca aho hantu hahinjira ari biteye isoni batubati none usabye ngo uwo musoda mufise umuturose niho yaca mu telefone atavuga ati ndazi ko abantu basoda mugira iki isabye ndabasabye muze mwambaye civile muze mwambaye impuzu z'akazi hanyuma niho baca avugana umwe wundi rero serugo bwite ari isura y'uwikinyoma nibaciye ahuza abi wanje n'uyu kugira bahuze ku mahera ngo birateye isoni kubona igipolisi c'u Burundi kivuga ko abashira habona inyuruzwa ry'abantu ari bo nyene babanyuruza bivugwa n'umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishira hamwe SOS Torture ngo umuvugizi w'igipolisi ntiyarabereye gupfa ivyo avuze kuko ngo bitukisha urwego avugira tumukurikire mu vyukuri ivyavuzwe n'umuvugizi w'igipolisi birateye isoni kuko ubwa mbere mu gihe ari umuvugizi w'igipolisi yarakwiye kwishura ku bibazo ku bijyanywe n'inyuruzo ry'abantu bivugwa n'isekeza ndondeza bakavuga bajya abantu banyuruzwa ababatwara abamaze gufatwa kuko kuvuga yuko abariko bashira habona inyuruzo ry'abantu ari bo baba banyuruje ni ibintu biteye isoni ahubwo tukaboneraho kubwira cyane cyane nk'umuvugizi w'igipolisi yuko mu gihe uvugira inzego za leta mu vy'ukuri ntwari ukwiye gufa ivyo uvuze kuko hajya umuntu kugira umwagirize
kumbonesha kure utegerezwa kuba ufise ivyemezo bikwiye harabaye n'amatohoza y'ubutungane. Birateye isoni rero kubona umuvugizi w'igipolisi avuga ibintu nkabijya, avuga ko abantu banyuruza abantu abazi ariko ntihagire amatohoza cyangwa ngo bashengeze mu butungane. Ni kwerekana yuko atabumenyi bukwiye afise kuvugira ikigo gikomeye nk'urwego rukomeye rw'igipolisi. Akamutotera cyane cyane nk'urwego rw'igipolisi rufise umuvugizi avuga ibintu byo gutuka abantu, ni kumenyesha yuko iyo umuntu avugira urwego nka rujya urwego rwa leta aba ariko arutesha urubwa, kuko aba ari kwerekana yuko ataco amaze, ataco bariko baramarira abanyagihugu, ataco bashobora gufasha imiryango iri kibura babo. Arico gituma bogerageza kurondera umuvugizi avuga ahumuriza abarundi. Ngo ayo mashyirahamwe yiyemeje kurondera ubutungane abahitanywe n'indyane zo mu Burundi ntarota ahesha kuri urwo rugamba kubera iyo mvugo y'igipolisi c'u Burundi, ngo ahubwo bibongereza inguvu kuko baca babona neza ko na leta yo bafashije kurondera ubutungane ahubwo ishigikiye abicanye. N'ubunyene umushingwamanza Armel Niyongere Ntiducinege kuko turazi neza yuko sinivwa mbere bibaye kugira bavuge ko abantu bariko bakora amatohoza, abantu bariko barondera ubutungane aribo bariko bahohotera kiremwa muntu, ntibishobora kuduca intege ahubwo bituma tubandanya kuko tubona yuko n'inzego za leta zogerageje gukurikirana bamwe bamwe bavuga mu bwo bwicanyi zishigikiye abariko barakora amabi. Bikerekana yuko izo nzego za leta zirimwo ahubwo zikingira ikibaba abicanyi nabo bose bari kubahohotera kiremwa muntu. Arico gituma tubandanya dusaba imiryango iri kirabura babo gushika uyu munsi kirahotegwa ubuzima yuko botsinda ubwoba bakazana amadose yabo tukayajana mu masentara akora, kuko vyanse yuko ubutungane bw'u Burundi bukurikirana abagirizwa ivyaha. Cyo gituma tubijana mu masentare yandi kugira yunganire ubutungane butagikora bw'u Burundi. Tugarutse mu bijanye na politike, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryitiriye umwaka w'ibihumbi 2019 uwabateshejwe ivyabo, uwabahunze n'abahungutse. Ivyo ngo vyafundikiwe mu nama igira ya 32 y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika iherutse kubera Addis Abeba, nk'uko bishikirizwa n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore kuri wa kabiri agarutse avuye muri iyo nama. Ngo intumbero y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ukurondera umuti urama kugira ikibazo c'abateshwa izabo ntigisubire kuvurwa ku mugabane wa Afrika. Cette année 2019, l'Union africaine l'a baptisée l'année des réfugiés, des rapatriés, des déplacés pour des solutions durables en vue de mettre fin au déplacement forcé en Afrique. Umwaka wa 2019 ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryawutazira umwaka w'impunzi, umwaka w'abateshejwe izabo n'ivyabo, umwaka w'abahungutse. Ni mu ntumbero yo gutora umuturama w'abatizabo ku mugabane wa Afrika. Inama igira 32 y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yaremeje itangazo kuri ivyo. Itangazo ryerekana ingorane zitagira igitigiri zihanze imigwi itandukanye y'abantu berekewe n'ivyo bibazo. Itangazo kandi ryerekana inzira zitandukanye zokurikizwa kugira ico kibazo c'abateshwe ivyabo n'izabo kiba umugani ku mugabane wa Afrika. Iyo nama yasavye umukuru w'igihugu ca Guinea Equatorial gukurikirana ivyo kumenyesha ico civugo, akanakurikirana ibikorwa vyose biri muri iryo tangazo kugira bikorwe no mwaka ku buryo mu mwaka uza icegeranyo c'ivyakozwe cosohogwa. Iyo nama kandi yarafunditse ingingo zitari nke, ivyemezo bitari bike. Ibyo byose vyakozwe nyuma yo kwiga ivyegeranyo bitandukanye mu bisata nka vyose. Aha nogaruka ku vyegeranyo mbona ko ari nkora mutima ku gihugu cacu. Novuga nk'icegeranyo co mu gisata c'amahoro n'umutekano. Ni cegeranyo nk'uko vyama gitangwa n'inama ijejwe amahoro n'umutekano y'iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Icegeranyo ku vyerekeye Burundi gishima intambwe igihugu cacu cateye na cane cane ku ntambwe Burundi bugezeko mu gutegura amatora yo mwaka wa 2020. Ico cegeranyo nyene gisaba kandi ko ibihano vy'agahotoro vyafatiwe Burundi n'ishirahamwe ry'ibihugu vy'iburaya bifutwa. Sinoreka kuvuga nuko muri iyo nama Burundi bwaronse akaryo ku kwerekana ingendo y'ibisata bimwe bimwe vy'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bigaragaza ugushaka kwivanga mu vy'ubutungane bw'ibihugu vyo muri uwo muryango. Burundi bwaronse akaryo ko gusubira kwibutsa ko ubutungane bw'igihugu cacu bwamaze gutanga umutahe mpuzamakungu wo guhagarika Majoro Petero Buyoya, nk'uko mubizi asanzwe ari mu mabanga muri iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ariko ko ayo mabanga atamuha uburenganzira bwo kutitaba ubutungane bw'u Burundi. Les pays
a déjà émis un mandat d'arrêt contre Major Pierre Buyoya, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est en fonction de l'Union africaine, mais que son statut ne lui permet pas de ne pas répondre devant la justice burundaise. Amasanganya agera ku bihumbi bitatu yarabaye akaba yahitanye abantu barenga amajana 370, abarenga igihumbi kimwe amajana 850 barakomeretse bahitanywe n'amasanganya yo mwibarabara mu mwaka wa 2018. Ayo masanganya nayo akaba yava ahanini ku muvuduko munini no gupakira abantu barenze. Bivugwa na Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi, tumukurikire. Ces derniers temps, les accidents de la route causent d'importants dégâts humains et matériels au Burundi. Muri kino gihe amasanganya yo mwibarabara aragisibije mu guhitana ibintu n'abantu mu Burundi. Kuvuga ko nko mu mwaka umwe gusa w'ibihumbi 2018 habaye amasanganya arenga ibihumbi bitatu ahitana abantu barenga amajana 370 hamwe n'abandi barenga igihumbi n'amajana 850 bakomeretse, tutavuze ibitigiri by'amamiliyoni akoreshwa mu kubashingura, uburyo bukoreshwa mu kuvura abakomeretse, amamodokari n'inyubakwa zononekaye n'ibindi. Igipolisi kibona yuko ayo masanganya abera mu mabarabara icava ko ahanini no gupakira abantu barenze, umuvuduko munini, na cane abatwara amamodokari yunguruza abantu bita taxi voiture yo mu bwoko bwa Probox avuye mu gihugu hagati. Amenshi muri ayo mbere usanga adafise uburenganzira bwo kunguruza abantu, akoresha n'impapuro zitemewe. Igipolisi kirabona kandi ko hibonekeza abatwara amakinga bagenda bafasha inyuma y'imiduga igendira kwegana, ivyo bita dunyuri. Ivyo bimaze guhitana abantu benshi n'abakomeretse, bigahungabanya kandi uruja n'uruza rwo mwibarabara. Kuri ubwo burorero bubabaje, ubushikiranganje bw'umutekano buributsa abo bakoresha ivyo vyuma kwigenza neza, bukongera bukamenyesha ko ingingo zikomeye zigiye gufatwa kugira bubungabunge ubuzima bw'abiyunguruza n'umutekano ku mabarabara. Pour sauvegarder la vie des passagers et la sécurité sur la voie publique. Hakujya y'imbibe naho mu kurangiza ano makuru yacu, gukorera hamwe kw'ibihugu vya Afrika korosha imigenderanire babifashijwemo n'ugwaruka. Ivyo nivyo bizofasha ibihugu bigize umugabane wa Afrika gushika kuco wiyemeje. Ivyo bivugwa na Paul Kagame yahora arongoye ubumwe bwa Afrika mu nama igira indwi y'abakuru b'ibihugu kuri uyu mwaka, kuri uyu wa kabiri muri Arabia Saudite. Tumukurikire. Regional and continental integration, kwishyira hamwe nk'ibihugu byo mu karere nibyo dushyize imbere nk'abanyarwanda. Guhahirana ku masoko manini nibyo twagize nyambere mu iterambere ryacu riri imbere. Muri 2050 abatuye umugabane wa Afrika bazaba ari miliyari 2.5, bizatuma ari wo mugabane uzabutuwe kuruta indi yose. Kugira ngo tugere ku byo twiyemeje rero nuko tuzakorera hamwe, tukoroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu mu bihugu byose bya Afrika. Iyi niyo mpamvu umuryango wa Afrika yunze ubumwe washyizeho gahunda y'isoko rihuriweho riteganyijwe kuba ryashyizwe mu bikorwa bitarenze uyu mwaka. We want young Rwandans and their peers across Africa. Turashaka ko urubyiruko rw'abanyarwanda ndetse na bagenzi babo mu bindi bihugu bya Afrika bakorera hamwe kandi bita ku bihugu byabo. Dufite inshingano zo gutuma urubyiruko rw'abanyafurika rugira uruhare mu iterambere ry'ejo hazaza ry'umugabane wabo. Ni inshingano zacu kandi kubaha ubumenyi bubafasha guhangana ku rwego mpuzamahanga. Ibi nibyo tugomba kugira nyambere kandi birashoboka. This should be our primary focus and it is doable. Ni kuri no nkuru dusozere ko ano makuru yacu, ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.